munsi par circonstance mugabo hari ubundi ushobora kuvuga uti ejo yavuga uko ubona havuga uko ibi bintu bigenda bihindagurika kubera iki aho birashobora kuguha des indications rero niho mvuga ni ubwenge abantu ntibashyiremo ubwenge kurusha gukoresha kuvuga ati ngenda za gutora ni naka na naka nzo ndabishoboye umuntu arashobora kwihenda hamwe twobigira bene uko ikindi kibazo ngira mu cyagagura ngira utubazo dusa n'uturiko turarangira Pacifique twakire abandi bari ku murongo ego kumbure nico noshaka kuvuga kinde ntiya Burundi kibazo ego Alice Munkundiye twakire Emmanuel Ndereyimana Nyankamugayo Vianney witwa Honorable na Sharangabo ngira ngo twohera kuri Emmanuel Ndereyimana abandi turaza kubabwira urutonde bazakurikiranamwe Emmanuel Ndereyimana ni mwamutwumva ngo kugura akamiko kanyu mugashikiriza iciyumviro canyu ego murakoze mwiriwe gusa ndumva amajwi wangarara sinzi ko je munyumva neza turabumva neza Emmanuel murakoze mbanje gushimira cane Pacifique Nazo ngene yashikirije bijanye n'ivy'iperereza rikora yabikoze mu buryo professionnel vyumvikana neza ku buryo abarundi no munsi arabahaye icigwa bahora biyanjanjwa ko bashobora kumenya bati finalement désormais nuko bimeze je cyo nashaka kuvuga rero ni nko kunganira kuba naramaze imyaka 4 mu mpimba murazi ko sinavuyeyo ngo bandekuye Imana niyo yankuyeyo ndabacika ndagenda narabonyeyo ukuntu kuko naragiye mu maprison ashika 3 Ruyigi Gitega Mpimba narabonye ingene services za renseignement y'u Burundi SNR ikorana nabo mu Mpimba burya mu Mpimba mu maprison hafi yose y'u Burundi hari abantu bafunzwe vyitwa ngo nabanyororo ariko atari abanyororo ari abakozi biperereza abo rero barakoreshwa mu bintu byinshi murabona nka kujya banize kirahwata n'abandi hari abo batora barashwe hari abo batora bacumiswe imbugita n'ibindi hajya rero mu Mpimba barafise abariyo baba specialiste hari uwo bazi ko gisha umugozi hari uwo bazi ko itusa n'igihe rero banywa ya nzoga yitwa umugorigori ukaza wumva ariko aravuga ingene uraho bamuvuze mu makungu uraho ingene yanashwe ngo naramunize aha kwa kunanira urumva ko barafise abantu bariyo baza gutora hageze ko baje ku executa baje gukora ico iperereza ryateguriye naka canke naka ico ni kimwe aba FNL bafunzwe barahonye baraheze kandi baheze kubera bimwe byo gutega kujya batega imbeba ukayishira akanyama ku mutego bararungika abantu bambaye civil cyangwa kaza ari umupolisi nyene aboneka bagufise kuri liste mu FNL bati wewe urabona aya mafaranga bazana zashe zirabura harimo nk'imiliyoni 4 z'amarundi baturabona aya mafaranga wewe ico ukora iwanyu si mu Rutana iwanyu si he bakavuga province ya wewe igihe mwaza na Gwasa murafise ahantu mwanyegeje inko wewe ico ukora aya mafaranga nayawe turayaguha kandi bakabimubwira ari kumwe n'uwundi w'umu FNL bazokoresha hanyuma tugenda utwerekaho izo nko ziri amafaranga nayawe bagaca bamubwira ati ahubwo fatamo bagafata nk'imikimba 3 bakamubwira ati aya burayafashe mu ntoki ayandi turayaguha duhejeje kuzizukururaho uja kutwereka bakagenda umuhungu bageze niwe bahigi power nyene ni CP akimba kandi nko barazironka hamwe bakuyeyo zose atanimwe isigayeyo agaca hembwa urusasu rwo mu mutwe aho bazikuye kikaba arico kinogo bamuhambamwe bagaca bagaruka bukeye kuri wa wundi ati none ko mugenzanje atagarutse bati wewe
waronse miliyoni zishika 4 wogaruka yega yaronse umutahe aja gukora ibyashara ati nawe nguze gutora gwawe bagarukana ya mafaranga nyene nuko bagiye barakuramo aba FNL umwe kandi bakabakuramo bariko berekana naho banyegeje ibigwanisho ko baratinya ko Gwasa ashobora gusubira mu ishamba ko bari bafise amakuru yuko yanyegeje ibigwanisho abari bafunzwe nk'aba FNL bamwe bari bazaho biri uwo nundi mugwi gwaruyeri nyene ba Pacifique yatubwira ingene iperereza rikoresha amayeri niki aho bakoresha amafaranga abantu bakaja kwerekana aho banyegeje inkoho za FNL kandi bakabahamba muri ivyo binogo nyene abo nyene bafunzwe bakoreshwa ngira mwarumvise muhe mwaka ico gihe nari nkiri mu mpimba amakuru yuko imodoka bagiye kwiba kuri banke Makamba kuri BCB Makamba bakaca bahasanga imodoka ya directeur wa prison Mpimba ariyo yajizanya abasuma ayo makuru benshi murayibuka ivyo byose bikoreshwa babandi nyene bitwa ko bafunzwe ariko araba executa ku bintu abakozi ba documentation bari bateguye hanze umva ko na documentation nyene uko ubwayo biba arabasuma bajya bakadire nyene mubona bahari amaforfe bakora ku nyungu zabo ngayo mahera bari bagiye kwiba kuri banke BCB Makamba izasari ku nyungu zabo hamari ikintu bakoresha cha filature kabisa kagore kitwa Adija twagatazira wa dada Adija rero iyo muhuye akakwiyereka ni nkuko ubonye igihuna umenye ko hari ibintu bica bikurikira mubuzi canke wewe hari ikintu kiza kugushikira bamukoresha mu bintu bya filature nuko rero mwavuze Sadiki mu bisanzwe twamwita simple yari umutayeri kasoname namwibutse mubo Pacifique yavuze bishe n'abanyurujwe harimo na Jean Petit muri CNDD-FDD abagiye ku rugamba n'abari bayirimwo politiquement nta utaramuzi we yicishijwe na Nkurunziza bamubambiye ku giti inyuma y'ikambi Bururi bamwica babanje kumutobora amaso umva rero ibintu iperereza rikora ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye ubwoba naho boba baravyize nibaza ko bavyize baca ko biruka kuko nta professionalisme babishiramo nkuko tubona iperereza rikora mu bindi bihugu i Burayi n'ibindi bihugu biteye imbere muri Afrika bon si ndabatwara umwanya munini ikindi nabonye bakoresha muri prison barafise abapastori b'abagore baza nk'abaje kumviriza imigwi imwe akabasengera akagira iki ariko alafe ugasanga muri iyo migwi yabapanze bariko baganira iby'imigambwe yabo kenshi baviza aba FNL voilà muncamake ni ivyo rero ibindi Pacifique yabivuze ntawo bisubiramwo gusa ico yakoze yakabuye abantu batari bake mwirinde kwisamarako abarundi twirinde kwisamarako ikindi ibanga abantu barimenera nibanga ahubwo ntibamene n'iry'abandi bakimenera iryabo abarundi barakwiye kuba abantu na directeur adjoint yitwa Oscar kumpimba kuri prison ya Gitega mot d'ordre kwaruko haba kavuyo batanguye kunywa mu gitondo za nzoga z'imigorigori n'ibindi kuva mu gitondo banywa bakarisha imbugita tutazi ibyo bagomba kuzikoza aho rero greve yari kuba bakica uwitwa Emmanuel Ndereyimana ariwe jewe bikitwa ko Emmanuel Ndereyimana yapfuye muri greve y'abanyororo donc bigaca biba classé sans suite yishwe n'abanyororo bagenzi we bagumutse niho nyakwigendera Adolphe nihamagara abapolisi bafunzwe babiri kubera dossier z'urumogi akababwira ati twamenye ko haza kuba greve izo greve rero za nkiyo yaba yateguye Adolphe atayizi warayihagarariye ku mutwe yari Nkurunziza akayikorana n'utwara iperereza Igitega bakorganiza
n'abatwara ibohero kwica Emmanuel Ndereyimana, kuko mu maminwi yabwiye abo bapolisi ati Emmanuel akagira icaba nzobarasa, baciye baja kunyegeza, greve itanguye mu bisigura masaha mbiri yuko saa tatu. umuhisi Adolphe Nshimirimana Oscar ariwe yari adjoint yabakijije. wa directrice kuri prison, directrice yari witwa Janine muri guverinoma zibiri ziheze, kuri Nkurunziza yarabaye ministre wa justice, niwe yatwara iborero rya Gitega. Uyo Oscar ajo wiwe yarahamagaye abapolisi, yahamagaye witwa Makata, turi kumwe ati ko twumva byashushe ngaho bimeze gute? Makata ati bimeze nabi, abantu bicanye. Ati none mutunera Emmanuel Ndereyimana yamaze gupfa. Makata ati aho ndi sinshobora no kuja kuraba ibiriko biraba byombitana. Ati sawa, ariko gumubaza utumenyeshe neza ko yapfuye tubimenye. Makata carambwira ati wumvise rero iyi greve y'uno munsi element principal ni wewe. Niho bukeye dusanga hapfuye abantu bashika 6, 14 n'ibiruruma, babatwaye kuri hospital, bashika 12 barapfuye. Haza abayobozi na Mutama Mbonimpa yari arimwo, abakurira iperereza, abatwara intwaro muri Gitega, barabaza bati uwitwa Emmanuel Ndereyimana arihe? Baranka kunyerekana, bati tutabonye abantu dushobora kwizera nitumwerekana. Niho haza Bambonimpa n'abandi barambaza bati none wewe uravye yabaye wifuza iki? Ndiye nifuza kuva ngaha kwibohero. Mbonimpa Mutama Mbonimpa ambwira ati andika ikete risaba transfer. Ndaryandika vyihuta, araritwara muri DGAP direction générale yari Nuzenye, directeur général sinamwibuka neza, yaratanze akoro yuko banyimurira i Bujumbura, baranka. Directrice aranka gutanga akoro, iperereza Gitega na polisi bavuga ngo nta modoka bafise ishobora kuntwara, ngo nta na escort, amafaranga baha frais de mission wa polisi bafise. Emmanuel ategerezwa kuguma Gitega. Niyo Mutama Mbonimpa yiproposa wenyine ati frais de mission zabo ba polisi ndazitanga, n'imodoka ndamutwara ni yanje. Baranka, ariko muze Mbonimpa baraza ama technique ibyo baba yaravuganye nabo ba polisi, abapolisi nabo baca baragumukana ababatwara, bati gute mutubuza kujya frais de mission. Nuko byahavuye bikunda, byenakuwe Igitega muri prison transfer, nzanywe na jipe ya Mutama Mbonimpa gushika kuri prison y'Ibujumbura ku Mpimba, sangayo bajabu n'abandi, mbona kugira agahengwe. Donc rero iperereza riri impliqué muri byose bibi bikoregwa mu mabohero. Murakoze, sintwara ijambo abandi banyambona babaye muremure. Murakoze cyane kandi Munkundire ego munkundire ngire akantu nongeye kuko aspect avuze sinari nayivuze ko kandi nayirakomeye kubera mu maprison. Ivyo yavuze byose ubwa mbere bwo nibyo sinza kubigaruka ko birahambaye cyane ibyo avuze. Mbere kenshi kugira utahure ivyo Emmanuel abariko aravuga, ni byiza kumviriza intahe yiwe yose kuva ku ntango niho mutahura. Abashobora kuja kuri YouTube televiziyo Renaissance yaragize intahe ziwe mu bice bibiri, ni intahe iri mu byinshi utahura ibintu abariko aravuga. Ico nagomba kongera ko mu bintu bibera mu mabohero nuko iyo bapfunze nk'umugwi w'abantu cyane umuntu akomeye bafise ibyo bakeneye kumenya neza vyiwe, bategerezwa kuca bamuha uwundi bapfunganwa. Uwo bapfunganwa ukamengo nawe n'umunyororo ariko ararenganywa, ariko vy'ukuri aba ari ujejwe kumviriza uwo mugwi bapfunze cyangwa uwo muntu nyene bapfunzwe. Nagomba kuvunira akagohe abantu bose bishikira bagafatwa n'iperereza, ryaba iry'igisirikare ryaba ari rya SNR, guhera mu busho bw'iperereza kenshi baze binube ujya muntu babaha bagapfunganwa, cyane mu mugwi babafashe muri kigwi kinini. Muze aha turiko turavuga tuti abantu nibuguruka amaso, muze murabe neza muri uwo mugwi hazokwama harimwo umwe agowe cyo kimwe namwe, ariko vy'ukuri ari ujejwe kubumviriza agatanga amakuru yanyu. Dufate nka wa mugwi bavuze ngo hari umugwi w'aba Red Tabara uvuye mu Rwanda barawuzanye mu Burundi, haje uzosanga nk'umuntu ajejwe kumviriza ujya mugwi. Bavuze bati
barafashe bashatse kugira kudeta muri 2015 barabapfunze. Haraba umwe muri bo naho baba bapfunganywe kandi umenga bayeho cyo kimwe nabo, barashobora no kuba yakubiswe no kubarusha, ariko we wari ku kazi agenda kumviriza bajya abantu bose, akazoganira na Siriro, akazoganira n'undi mu generale, akazoganira n'undi, amakuru yabo yose akayaronka akayatanga. Rimwe na rimwe harabaho ibitangaza, ukazubona umwe muri barari ku kuntu kutumvikana bikaca bisubira bigahagarara, abandi bakabandanya bapfunzwe. Hajya muze muhagirire attention, bizosigurwa igituma wowe warekuwe wenyene, ariko kenshi muzosanga hari uwo bari babarungikiye abumviriza. Nimba muganga Sahabo apfungiwe mu Ruyigi, azamenye neza ko hajya apfungiwe hariho ubujejwe kumwumviriza ibintu vyiwe. Nimba bapfunze ubundi nde, uwo wese azi ko hari ibintu bamukeneye ko azamenya aho nyene apfungiwe, ko ategerezwa gusangamwo umuntu amujejwe acatanga amakuru. Aba MSD ba Louis Mars bosubiza ubwenge inyuma bakaraba uko bapfunzwe, uko bamwe bagiye basohogwa, uko bamwe bahawe ama avantage, ntibazobura neza bavuga bati uyu muntu wewe hari ibintu yakorerwa twe tutaronka. Ukabona umuntu wewe arasohoka agapresenta memoire ari mu mpimba, abandi bidashoboka, ugasanga umuntu babige. Abarundi n'ukuri bige kugira attention ku budetaye, bave ku bintu vy'ama emotion baje ku madetaye, bazogenda babromarka abiperereza riba ariko rirakoresha burya ufise attention urabitora. Murakoze. Murakoze cyane Pacifique. Alice, hari abo bari ku rutonde bakurikirana Ndereyimana, hari uwitwa Vianney yagumye agenda agaruka kandi Alice ahari umwanya munini. umbabarire gato nari ngiye ntashimye, nshaka gushimira Mutama Mbonimpa na Prodeage bene umurango bumva, hajya nawe ari mu bandokoye, nzobura ico ndamuha, Imana imurinde. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Ego Gilbert, nibaza ko Vianney yamanutse, ngira ngo twohe ijambo Honorable Wilson, hanyuma tukaca dukurikiza Sharangabo, hanyuma Nyankamugara agakurikira. Honorable Wilson, ngira ngo niba utwumva ukugura mikro yawe ugashikiriza iciyumviro cawe canke ikibazo cawe. Ego murakoze cyane, ndabashimiye cyane cyane mwebwe uriko muradufasha kugira ngo dushobore gukurikirana kino kiganiro neza. Shimire kandi ishirahamwe Focode kuba ridahengeshanya kutwigisha no kutumenyesha ukungene dushobora kwitwara no kubaho, cyane cyane ko abantu bafise ivyo bariko barakora ngo uno munsi ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibyo bukora ushobore kubibazwa, usanga bariko barirukwako, ari navyo turimwe uno munsi muri kino kiganiro. Rero je ntatevye mfise utubazo tubiri nza kudutumbereza ku mutumire Pacifique Ninazwe, ariko imbere yuko mbaza utwo tubazo hano kuri space hano kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane hano kuri X, haraciye nk'imyaka 2 hariho akagwi k'abantu kaje, abantu bamwe tushobora kuraba kure, twarabonye yuko harimwo akabaza, kuko ako kagwi kaje gashikiriza ivyiyumviro wumva kumenga birubaka, kandi muri strategy canke muri amataktike twumvise hano iperereza rikoresha, ako kagwi twarabona neza ko ari cyo kimwe. Rero baza bavuga ukumva yuko musangiye ivyiyumviro, ukumva yuko mubona ivy'igihugu co kimwe, kumbe ni kugira ngo bashobore kwinjirira aho wewe novuga weakness y'umwe wese ngaha ibihari. Ako kagwi kaje gaprona yuko kaje kugwanira cane cane ihonyabwoko rikorerwa abatutsi n'iryakorewe abatutsi mu Burundi. Baraza baravuga cane, urumva nk'umuntu ashobora kuba ari wacitse kw'icumu canke wahuye n'ikibazo abiwe bose bakashirira, aho niho hababaza, niho umuntu aca yumva yuko abo bantu bariko baravuga baragushigikiye, baraje kugufasha. Baraza ariko hadaciye imisi na mikeyi tuca tubona abo bantu batanguye kwataka
umuntu wese mvuze ngo umuntu wese n'inyoni igurutse ikavuga ati CNDD-FDD iriko itwara nabi igihugu, iriko itwara igihugu mu manga, iyo nyoni baca bayitera amabuye, baca bayataka. Niho rero jewe naciye ntangura kugira ubwoba, ndavuga nti aba bantu ivyo arivyo vyose ntibariko barikoresha, barafise ikintu kiriko kiratuma bakora kuno, kuko baratatse barashika no ku mupfasoni Margarita Barankitse. Margarita Barankitse ivyo arivyo vyose usibye abadede bo hejuru, abantu bari muri CNDD bo hejuru, niwe muntu novuga abarundi benshi bahurizako omwe ko yakoze igikorwa abantu bashobora gushima bose bo mu bwoko bwose. Ariko ako kagwi koko vyarahindutse, baratumvisha yuko Margarita Barankitse nawe hari ijambo bazanye ngo fraudeur d'identité. Urumva fraudeur d'identité bashatse kuvuga yuko abantu bihinduye ubwoko bwabo, bigira abatutsi kugira ngo bicishe abatutsi. Urumva uciye ufata umuntu nka Margarita Barankitse ngo ni ukubera ko yareze imfuvyi z'abana b'abahutu, ugaca uvuga ko ari fraudeur d'identité, ari umwicanyi, akorana n'abicanyi, ari umugenocidere. Aho hantu Umurundi atagize ubwoba yumvise ivyo bintu, nuko ata mutima yari asanzwe afise. Rero ngerageje kunyaruka kuko iminota mwaduhaye ni mike, ako kagwi hano kuri X nkuko navuze, niho jewe nkunda guteramira, niho nkunda gukorera ibiganiro, niho nkunda kumviririza amakuru, niho naciye ntangura gukwirikirana buke buke. Mutama Mbonimpa yavuze ijambo ryiza cane, Umurundi wese uno musi akwiye kumenya yuko biperereza ryawe wenyene, wewe ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, umenye yuko uno musi kugira ngo igihugu kibohoke bizosaba inguvu ziwawe. Uko bigenda kose utegerezwa kumenya yuko hari abantu bagugwa kugira ngo igihugu kigume mu buja, kigume mu bukene n'ivyo mubona kirimo. Hanyuma rero ako kagwi naragiye ndatoza buke buke aho ubwenge bw'iwanje bugarukira n'inguvu ziwanje zigarukira. Mu nyuma nza gutahura yuko harimo abaza kumukorera ivyo we yari yarateguye gukora. Mu nyuma rero buke buke turagenda turatohoza buke buke muri ico kintu cabaye, tuza gusanga harimwo abantu vy'ukuri bakorana n'urwego rw'iperereza. Aha ivyemezo vyinshi birashobora kuzoboneka, birahari, biragaragara cane ko hariho umwe muri abo twashoboye kumenya uwo ari we, turashira ifoto yiwe hanze. Mu nyuma tuza kumenya yuko avuga ko atari we. Rero ikibazo narifise kuri ico kintu, umutumire aba aracandika ahantu kumbure ko ngira mwokigira ko kugira ngo duhe umwanya, amasaha ariko aragenda wiso, kugira ngo duhe akanya abashoboka kugira ngo mu minota 20 tuze gusoza ikiganiro. Ego muri abo bantu hariho umudamu amaze imisi avuga yuko umushingantahe Pacifique yoba yarashize ifoto yiwe hanze. Hanyuma ivyo ntavyo nabonye kuko sinzi ko yoba yabikoreye ahandi. Hanyuma uyo mudamu nyene biragaragara mukurikije imvugo ziwe, mukurikije ukungene abigenza. Uyo mudamu hano kuri zino mbuga sinarishaka kuvuga izina ryiwe, ariko abantu babimenye, yitwa Zirikunama, ariko amazina yiwe nyakuri yitwa Felicite Nkunzimana. Uwo mudamu yaraje hano kuri runo rubuga, nukuri niwe yatuzaniye umuntu yitwa Bwejeri Joachim Jean Bwejeri. Hanyuma buke buke tubona kabaye nk'akantu k'agasekte canke akantu k'akagwi. Niho rero twashiye tugenda turamenya buke buke yuko abo bantu intumbero bafise niyo kwataka umuntu wese ariko aragwanya ikintu cyose gifise aho gihuriye na CNDD-FDD. Buke buke tuza nababwiye baratatse umupfasoni Margarita Barankitse, aba ba Pacifique bobo n'abagenocidere niko babivuga. Hanyuma tugasha twibaza Umurundi ariko arashaka kugarura Uburundi nyaburundi, ingene ashobora kuza agafata abantu hano akavuga ko ari abagenocidere. Twebwe natwe twiswe abana b'interahamwe, twitwa abana baba fraudeur d'identité, kugira ngo bashobore nyene. Urumva yuko umuntu wese afise ikintu ariko aragwanya ca CNDD-FDD aca yatakwa. Hanyuma akabazo ka kabiri kugira mpeze, ndakabaza nyene Pacifique, hariho umuntu mwafashije muri ako kagwi, we aravyivugira, aratanga n'intahe, akavuga yuko
mwamufashije mwamukirije ubuzima. Jewe bintangaza cane ikungene mushobora gukiriza ubuzima umuntu ariko mukamukiza murabiye ku bwoko bwiwe. Ivyo nivyo avuga uyo muntu yitwa Pacifique Ndayisaba, aba mu gihugu ca Australia, aravyivugira iyaba nta kinyegezwa ashiramo. Avuga yuko mwamukijije, hanyuma mumukijije mumusanga ahantu ngo bamutaye, ngo CNDD-FDD yariko iramuhiga, bamuhiga kubera ko ari umututsi, ndavuga ivyo avuga. Hanyuma mwebwe muraza mumusanga ngo ahantu ari unconscious, muramushira mu modoka ngo baranabarasa muriko muramuhungisha, hanyuma muca mumutwara kwa Mutama Mbonimpa ngo mubiri wiwe ngo yagaburirwa n'abakobwa ba Mbonimpa. Uyo muntu no musi niwe aza akavuga yuko ishirahamwe ryanyu Fokode rikorera ubutegetsi bwa Gitega, kandi bari abantu mushira hanze mwerekana muriko murarondeza ari abantu ahubwo mwebwe mushobora kuba muzi impamvu baba banyurujwe. Akavuga ati abantu bagira Pacifique ni nazwi igitangaza, ibikorwa akora ngo ntaco bimaze uno mwanya, ngo peut-être bizogira icyo bimaze mu gihe abo bantu boboneka canke ngo bazoja mu butungane, abantu bakavuga bati ba bantu ngizi data mwarazibitse. Rero uno musi nca nibaza akabazo, kubera iki ubwo gwanko uyo muntu by'ukuri nimba mwaramufashije muri ubwo buryo mwamufashije muravye ubwoko bwiwe, mwari mwihenze kuko avuga yuko iyo mumenya ko ari umututsi maybe mutari kumufasha, mwoba muhitamwo abo mufasha murabiye ku bwoko. Murakoze. Murakoze cyane Wilson. Reka twakire Sharangabo nimba muriko muratwumva mwiriwe. Mwiriwe neza Gilbert, ndabumva. Ego muduge kwijambo. Murakoze cyane. Jewe ahanini n'utuntu tubiri ngiye kuvuga, harimo akabazo, ariko ikintu ca mbere kinini no kubanza d'abord gutera intege Pacifique Nahazwe. Ibintu biri muri iki gihe bivugwa usanga akenshi na kenshi hari igihe bica intege, mugabo jewe ico nemera nuko iyo umuntu ari mu muhamagaro wiwe, iyo umuntu ariko arakora ibintu vyiwe, ntaraba ko bamuciye intege, ntaraba ko yabuze amahera yo kubikora, ntaraba ko yabuze inzira yo gucamwo, ntaraba ko imbere hazibiye. Iyo uriko urakora ibintu vyawe, iyo uriko urakora ibintu by'umuhamagaro wawe, nta kintu na kimwe gishobora kukuzibira kubandanya inzira uriko uracamwo. Ibyo ndavye ko Pacifique yitwara mu bintu aba ariko mu vyo ariko arakora, ndemera neza ko ari umuhamagaro wiwe kuko nta kimuzibira, nta n'ikimuhagarika. Ikigira kabiri na kabazo nashaka kumubaza, mu minsi yahera y'aba Pacifique yaba n'abandi amaradiyo bagiye barerekana uburyo abantu baba bakoreshejwe n'iperereza bose baca kenshi baba elimine. Ni kenshi ugasanga baciye bakurwa. Hanyuma muri iki gihe naho turiko turabona abo bantu ariko baba bakoreshejwe ngarutse inyuma, ugasanga ari abantu bariya ba informateri, bariya abantu bato bato, abantu batumwe kwica, abantu batumwe kurereka, abantu batumwe donko bariya abantu bo mu rwego rwo hasi bukebuke ruto. Ariko uyu munsi turiko turabona muri za nzego zo hejuru, hagati yabo nabo nyene bamwe cyane cyane ivy'ukwereminana, kumbura atari mu kwicana, ariko aho usanga bariko barafungana cane. Mbega muri bo nabo barimo gupererezanya no guterana ubwoba hagati yabo. Hanyuma ikindi naco, ikindi kibazo, haravugwa ko hariho bamwe bashobora kuba bicuza, ababona abandi bene wabo bicwa, abakoreshejwe bicwa, ariko mugabo n'ubundi tukabana twumva hariho abanyurujwe, baba abandi nyine bakicwa n'abandi barundi nyine nabo nyine batumwe. Mbega ku bwanyu abo bantu baba batumwa bakaja kwica abantu, kandi bamaze kumva abandi nabo batumwe nabo nyine bagaruka bakica, mbega ku bwanyu biha iyihe nsiguro?
hoba hariho kumbure abamaze kubegera bakababwira bati twebwe turatumwa kwica ariko kubera nta yindi nzira tukisanga twabikoze cyangwa se bakavuga bati mbega bakakubwira kumaze kugira connection nyinshi muri izo systeme kumbure bakugurukira bakakubwira hariho abaza bakakubwira ati jewe by'ukuri ibara rya nakoze ibintu ariko simbona uburyo ndi bubisohokemo niyo mpamvu ndabibandanya murakoze cyane murakoze cyane namwe Sharangabo no kubahiriza umwanya ariko nimba muri ko muranyumva hari abanywanyi dufise ngira two kwakira nka batanu tuce dusoza ikiganiro hariho Henode Butari hariho witwa Nyankamugayo ndabona na Vianney ariko dusabe Sharangabo mwugara kamikro turumva mufise umwanya iruhande yanyu mudutunge hanyuma ngira n'uwitwa Vianney yagumye aduga agaruka hanyuma turaza kwakira agume hafi ndondeza na Bede nibo banyuma tuza guhereza ko mu kiganiro cy'uno munsi reka duhere kuri Vianney nimba twumva waje kuva tugitangura ukora kuduga reka ndabahereko nimba mutwumva. Ego murakoze cyane sinzi ko munyumva. Turabumva. Okay, connection ngora cyane munsi. Baramutse mwese amantangure ndabashimire cyane ngashimira Focodemi rusangi na Pacifique mu biganiro nk'ibi singenda kwidondora ugiye kwikofi urabibona nije nsanzwe ndongoye bishira mu Kingo Mundi Freedom ndashimira cyane Pacifique kuri bino biganiro muri rusange arabizi ko n'umutekano wanje nuvuga ko ari ndawa ujejwe kuko impanuro yampaye nizo nkigira ko ku mutekano wanje rero byinshi byavuzwe yabivuze byinshi byerekeye iperereza imikenyuro ikoresha jewe ngahanye ntaga intererano cyane cyane mu byerekeye imikenyuro y'iperereza mu gutera ubwoba amasokse yacu ugasanga rimwe na rimwe iperereza ariko ryiyitirira n'ivyo ritakoze ndavyite nko kuremesha abasanzwe badukurikira muri King Mundi Freedom kubijanye na konte yacu King Mundi Freedom barabonye ko kuva 19 août yabaye suspended ngomvye kwigaruka ko cyane ugandemeshe abasanzwe badukurikirana baduha makuru kubera ko iperereza muri rusange riko ribikoresha mu gutera ubwoba amasuse yacu mu kuvuga ko aribo bahagarikije iyo konte le 19 août twabonye konte nyine basuspended muri X batwandikira ko nous avons violé amategeko ya X ariko tugiye kuraba mu muvyo twariko turakora no mu maposte twariko gushirako nta namwe twari twavyoye amategeko le 19 août twashize ko poste ijanye n'urupfu rw'umunyagihugu Daniel ndi mu minwe bikaba byabifatanye n'ipfungwa ry'umukomiseri wa Nyabikere Colonel Habyarimana Jean Bosco yarafungiwe muri PG le 17 août twashize ko poste ijanye n'ipfungwa rya Lieutenant Colonel Habunimana Zakari arongoye poste y'igipolisi icunga rya Kumpimba uwo nawe yapfunzwe inyuma yo gufata umunyagihugu bamwiba amahera yiwe turiko rero turabona ko atanamwe twavyoye amategeko noco twarandikiye X turayisigura yuko ata amategeko twarenze ariko sinzi ko mwabibonye haza bamwe mu begereye iperereza CNDD bavyandika ikigwanisho ku rubuga kariho babikoze banashimira uburongoye Elon Musk ivyo baca babandanya kubikoresha mu magroupe WhatsApp yabo narabonye muri groupe y'abitwa ko barwanye ngo abagenerali barwanye bariko baratamba ngo konte ya King Mundi Freedom yari maze igihungabanya igihugu ngo twashoboye kuyugaza sinibaza ko babikoze ariko niba barabikoze ntaho bihuriye cyane n'amasokse yacu kubera bariko barababwira ko bariko banabona ngo abo tuyaga ikingo vyagaruka ko kuvyerekeye ivyo Pacifique yavuze
ku vy'iperereza rikunda kubesha abantu ko bakurikirana abaduha amakuru ntaho bihuriye na gatoya. Niba iperereza ryabikoze rishobora kuba bakoze ivyo bokwita nko gusinyara konte yacu, ivyo navyo n'ibisanzwe, ni kimwe mu ngamba turimwo mu biduhanga, kuko ndavyibuka muri 2023 Octobre barashoboye guhagarika konte yacu bagize ivyo bita amasinyarima nyene, turatanga ibirego muri X barayidusubiza après 3 jours. Ico gihe mu nyuma ni naho Nkurikiye yaciye aza gutangaza ibintu vy'ububeshi, banabandanije bakwiragiza amagroupe WhatsApp yabo yuko bariko barakurikirana abaduha amakuru. Muri rusangi sinovuga ko sindavyemeza ko aribo babikoze, niba aribo babikoze bakoze ivyo bita amasinyarima bidashobora guhungabanya amasource yacu. Ikindi cagaruka ko ngaha anye ni kijanye n'ibi bintu Gilbert wavuze ko vy'amakonti anonyme. Iki naco n'ikigwanisho kidasanzwe iperereza rikoresha. Ngaha nabonyemwo Museremu ari muri kino kiganiro, ni nawe novuga ko asa n'ubikorako cane ibi vy'amakonti anonyme, kuko ndibuka muri Novembre 2024 harabaye amakonti anonyme aza ku bwinshi. Ba Pacifique wo muri Focode baravyibuka, post yose ducishijeko nabikurikirana no muri Focode, mu kanya gato wazubona notification zirenga 50, ukiyumviriza notification zivuye he, ugiye gusoma. Ubundi bwo tusanzwe tumenyeye notification nk'abantu baje kugira reaction kuri iyo post. Moins d'une minute ukabona abantu 30, abantu 50 baje kwishura, ugiye kuraba ugasanga ni n'abantu batuka gusa. Ndibuka nka post twashize ko 23 Novembre 2024 umwitogo w'abanyagihugu bari batanze amahera yabo muri komine Mukike, ivyo vyabaye nko mu gihugu cose za Ngozi, barisha amafaranga yabo bahabwa ibigori, umwimbu w'ibigori waboze utashoboye kumera. Ico gihe Muserema caraza dutuka cane gose, agiriye post yacu. Mu nyuma bikaba bitekerezwa mu nyuma nuko Ministeri ya Agriculture cikora amatohoza basanga vyakozwe n'abarongoye kajya karere ka Bujumbura, baramuhana baramufunga. Museremu aravyibuka, ndamwishura uti wa mutegetsi mwabwira bamufunze. Ibi rero ni ikigwanisho kidasanzwe iperereza rikoresha mu guca intege abariko barakora cane kuri ibi vy'intuzeye vy'amakuru, gushira habona ibi bitagenda neza. Muri rusangi nari ngomvye kuremesha abarundi ko ata bushobozi, ndikana vyita uko nyene, nta bushobozi CNDD-FDD irashobora kuronka bwo gukurikirana abantu batanga amakuru. Ntiwumve ibihuha nka birya Nkurikiye yavuze tuvuga ko yuko abo tuyaga ngo aca babona direct. Bavyuka baravyibuka ko namwishuye nti urahera ngaho mu biro ukoreramwo hari abaduha amakuru y'ivyo vy'iwanyu batashoboye. Vyane ndabakengurukire. Ego nango vyo profita kano kanya gandemeshe abadukurikira. Konte yacu turiko twahereka muri bidashobotse turashobora gushiraho iyindi bazobana kutika ko amakuru, ariko muri kano kanya amakuru abandanya aca ku mbuga, hariho Instagram, hariho Facebook, hariho YouTube. Murakoze cyane, mbandanye ndabashimira ku biganiro bikomeye cyane. Murakoze namwe Vianney. Reka kandi nibutse bariko badukurikira yuko ikibazo Focode ikunze kugira mwitunganywa ry'ibiganiro mwene ibi ni cyo kibazo mbere n'amaradiyo akorera mu buhungiro afise, ni ikibazo cyo kuronka abantu bo muri leta canke abakorera inzego z'umutekano baza muri kino kiganiro. Nigeze kubona nkuko mubivuze King Murundi ko Alfred Innocent Museremu yari ngaha ku murongo kimwe na Rufyiri, ariko ntawe dutamika ijambo. Hano ni demokrasi, nibasaba ijambo bakifuza kuvuga turaribaha, tuzoba tugize amahirwe kubaronka, ariko kandi nibatabishaka nta kundi nukuza muratwihanganira. Nivyo hagarika ko dukora ibiganiro nuko tutarose bariya na bariya. Reka tubandanye twakira abandi banywanyi ku murongo, ariko
twongeye no gusaba imbabazi ko mwumvise yuko ikiganiro mu kanya kigeze guhagarara kumvo tutazi, ariko kiriko kirabandanya kandi mu kanya turaza gusoza kuko ikiganiro cyatanguye kuva igihe cy'isaha 12. Reka twakire abanywanyi ba nyuma, harimwo Reynold Butari Ndondeza, harimwo uwitwa Semananya Nkamugaya, hanyuma dusoze kino kiganiro mu gice cya gatatu aho Pacifique aza kutuganirira ku vyo abona vyokorwa mu minota 15 ya nyuma. Reka duhere kuri Reynold Butari. Reynold, nimba munyumva mwiriwe? Ego, merci Gilbert kumpa ijambo. Hanyuma je vous félicite kuri iki kiganiro ciza cane gose muriko murakora, cerekana amayeri ya documentation y'ukuntu bariko barinjira mu bantu. Je ngira mvuge amayeri documentation yakoresheje ngaha kuri Twitter, surtout mu ma space. Haje abantu d'abord imbere yuko ngira ico mvuze nagomba gufelicita Kingi no kumushimira ukuntu ira résister ku matake bamugiriye. D'ailleurs n'igihe twagira ijya levée de fonds ya Kingi, abo bantu nyene bakorera CNDD-FDD nibo ba mbere babigwanyije. Ukibaza uti uyu mu jeune mu activiste bamuhora iki ko yavuze ati ndi muri état ya vulnérabilité, ni mugira ico mumfashije, atavyo ushoboye gufasha wari gushobora kureka gufasha, ariko uravye ishaka inzigo ubube gito babikoze kugira bagwanye ijya levée de fonds byari biteye isoni, kandi byaca vyereka uwo bakorera kuko bavuga bati c'est à qui profite le crime. Donc uravye à qui profite le crime y'ibintu bariko barakora, ça profitait au CNDD-FDD. Il ne fallait pas se poser des questions. Alors iturufu ya génocide ya 1993, igituma bayishira imbere ni kubera au fait ijya génocide ya 93 ya accuse Afrodebu, kandi nta kindi babikorera, ya accuse Afrodebu, et donc baca batudivertinga kuko barazi bati aba barundi bose bagahaguruka, hazohaguruka Afrodebu, hazohaguruka tout le monde, ati reka tudivise iyo opposition, reka dutangure kuza turabatuma entre bo batukana, batangure kuza barayaga ivya génocide ya 93. Ntawe uhaririye kwitabaye, ariko ko coba arico kiyago conyene Reverien yahaye bajya abantu ko boyaga biteye amakenga. Ica kabiri, hariho ukuntu bagerageje guteranya abarescape ba 93, les survivants, babateranye n'abantu qui sont rescapés de 2015, nabo nyene ntibahuze, ntibafashanye, ntibumvikane. Muca mubona ababikoze, ntiduhengeshanya kubavuga, je nta vy'ubwoba, nta bintu vyo gucakota. Baca bazana ibintu ngo kite. Iyo kite bien sûr nabo bantu bose bo muri 2015 ngo bakorana na Dede, ariko ukaca usanga abo nyene bariko barabivuga nibo bataha i Bujumbura. Baca bazana umuntu afise historique ko yakoranye na CNDD-FDD yitwa Jean Bwejeri, yigeze kuba yandika muri site internet yitwa abarundi.org, yiyita Thierry Hakizimana, ariko yonona association yitwa Survivanguka. Iyo association yatanga amakaye, yagerageza kubaka amazu ku bantu baba déplacés. Uwo Bwejeri we nyene yaravyiyandikiye muri 2009, aravuga ko c'était lui le Thierry Hakizimana, abifisemwo uburambe gukorana na SNL, yica ama initiative ya diaspora. Ako kagwi kama kariko gahijambo Bwejeri, ako kagwi kama kariko gatuka ibikorwa vya Magi Maison Shalom, ibikorwa vya Fokode, eka uwo muntu wese ashobora guseruka. Ikindi kintu ako kagwi kakoze, bagerageje kuja kubwira aba M23 n'abanyarwanda n'abanyamurenge ati nitwe turabatutsi ba mbere, ati bajya abandi ntimubavugisha. Ni ivyo nyene Pacifique ariko aravuga ati ubu kuri liste number 1 never afise ni kumenya les faits et gestes z'aba M23, kandi uravye bajya biyita aba super tutsi, nico kintu ca mbere bagiye gukora, bavuga ngo ujya wundi s'umututsi muri twe batutsi gusa, ngo muze murabwira twebwe twenyene. Donc bivuga bo baze barabwira bo. Rero barundi kazi, bajya abantu barakreye ama group WhatsApp aho baza barigisha ibintu vyabo vy'uburofa, ngo abahutu ngo banyoye amata ngo baca badahwa ibintu nk'ivyo, ngo kubera ngo bari intolerant au lactose. Ugasanga ari abantu bariko barabakurikira mutonmo batazi ko bariko baragwa muri piège ya SNL ya documentation.
n'abandi babashigikira gusa kuko usanga baba bifitiye utuntu tw'udu problème personnel n'abandi bapolitisien b'u Burundi canke imihari yo kuba umaze imyaka myinshi mu buhungiro. Bagenzi nanje ngo bagenzi kazi ntubatse ko nazita je ndabahanuye mubonye umuntu nka Bwejeri baziri ku nama basenya mwiza wewe ngira apfa gukurikira betuma amashuri make kwa mubonye bajya abantu mumenye yuko bariko barabadandaza ivyo bintu kandi mubifate nkama bariko barabadandaza. Bwejeri wewe c'est écrit hari urubanza mu Bubirigi yahunze kandi ari umubirigi yarahunze igihugu ciwe d'adoption agenda kuba muri Amerika ubu uya aragarutse 15 ans plus tard gusubira gusesa uburozi. Mumenye neza yuko CNDD-FDD irazi neza yuko abarundi bahagurutse icambere itegerezwa gukora ni kubadiviza kubateranya gushiramwe amastori y'ubwoko nabo nyene meme entre tutsi bakabadiviza n'abahutu entre bo bakabadiviza. Ni nk'ibi Emmanuel Ndereyimana ariko aravuga ati barafata umu FNL bakamubesha ngo bamuhaye 4 millions akarega mugenzi we bakamurasa hakaza uwundi akarega mugenzi we bakamurasa kandi ya 4 millions kagomisirikira atanumwigeza yishira mu mufuko. Nabo nyene bariko barakora ico kibi bakorera CNDD-FDD bamenye yuko ihemba nabi. Murabaho bunyonari murabe ivyo bagiriye Adolphe murabe ivyo bagiriye Peter mwebwe nimwe mwibaza ko CNDD-FDD izobareka izobajya iriko irabakoresha kugira mujya abandi ariko namwe izobasebasha. Donc je nivyo rero nahise ndababwira hama abo barundi baguma bijajara tubahanura bakaguma bibaza ngo ni ibintu byo gufyinata kazi kanyu. Nuko rero turi kumwe kandi Gilbert big up. Murakoze cyane Henode utari ku ntahe mutanze. Reka twakire uwundi munywanyi akurikira yitwa Sema muratwumva hanyuma na Nyankamugayo. Duhere kuri Sema sinzi ko ari izina ryo sindaribona mugabo hatangura ego ni mwebwe mwitwa bande izina ryanyu ntiriboneka mwiriwe. Okay, baje pseudonyme Semerera mugabo Semerera murantunga kuko izina ntaribona ryose byananiye kurisoma mu mbabarire. Semerera muganimba ariko mwitwa canke ariko mwitazira nta kibazo ariko murashobora no kwivuga nimba ataco bitwaye. Okay, nitwa Ngaruko bo nahise sinzi ko ibibazo no hari ibintu ikintu cyo kuvuga ikintu cyakikiye prochaine makumbo no ha warning abandi muri 2015 nahise bena account ya Twitter ndayikoresha nyuma ndabivamo bya politike. Ejo bundi ndabona hari event yabaye muri famille nk'umukwa kabiri nka minwi mbona warning ko hari umuntu ari kugerageza kwinjira muri Twitter yanjye ndayihoza hazi nakita ikoresha bukeye usanga bayihakinze barahindura bacashaka ko tufata authentication ijya sinzi ko bayita authentication de facteur. Bon nibaza ko nikoresha nka warning ko afete bashobora gukoresha bya hacking ko biba byiza ko buri muntu akoresha account yose Twitter email kukoresha ijya two factor authentication kuko izi guverinoma zimaze gusanga zikoresha inzira nyinshi cyane. Sorry nariko ndiruka nembra n'agasogato. Bon kujya mu WhatsApp group ahubwo guverinoma zimaze zigisika nk'izi wacu usanga buri muntu n'umupolitike tout le monde personne n'est innocent. Je no hanura ahubwo nka WhatsApp groups atakintu yivanamo kuko ndamaze kumva abantu bavuga ngo basoma WhatsApp group ugatumba kiwabo ugasanga avuze ikintu aba bantu twigira ngo turiko turahanura ukazibona bataguha warning bakuba gutegwa hari nimbona kure. Jecho no hanura WhatsApp group abantu muda atakintu kurayivanamo byiza wova mu kubera iki ushobora kuba tanze kuvuga ikintu bari ngo kiri innocent mugabo uwundi akagifata ko ari ubwo umwasi w'igihugu niko batwite ndiko cyakwita mu mwasi w'igihugu usanga ubaye target tanye famille yawe bitari necessaire. Ico nico nashaka kuvuga. Yego murakoze cyane no kubahiriza umwanya.
reka twakire Nyankamugayo hanyuma duhereze kuri Pamela kugira ngo dutandukire mu kanya igice cya gatatu cya kino kiganiro. Pacifique araheza aze kwishura ku vyo yasubiye kwandika canke ku ntererano zatanzwe. Ubwa mbere Nyankamugayo muratwumva mwiriwe? Ndabahe mwiriwe sinzi ko munyumva. Turabumva Nyankamugayo. Mbaje gushima ko mumpaye ijambo, fata na kano kanya ko gushimira Pacifique ninahazwe na Focode ku biganiro baduha n'inyigisho baduha na kino kiganiro baduteguriye. Byinshi byavuzwe je nta akabazo je mfise ni kamwe gusa, iperereza rirafata abantu benshi mu Burundi, merihejeje kubafata rigasubira ko rikabasaba n'amahera ngo abo bantu bazorekurwa. Mu matohoza Focode ifise canke Pacifique ico bitubwira ko abona ko abo bantu barabakwa amahera n'iperereza boyatanga canke ko ataco bihora bivamwo canke hari ico yobahanura ko ako je kariko kabazo kanje kuko birababaje ndaza abantu batari bake bamaze gutanga amahera mw'iperereza guko bafashwe abantu babo bafashwe mugabo bigahera atana kimwe bahabonye. Vyari ivyo je murakoze kuri kano kanya mu mpaya. Murakoze cyane no gusongora. Pamela namwe nimba munyumva mwiriwe muduge Ego, kwijambo namwe mutumbereze. ego murakoze cyane Gilbert, ndabaramukije ndashimye kino kiganiro yambo cyane Pacifique, Focode amahoro murabizi amahoro cyane ndabashima rwose rwose emwe ndabivuze n'imbere y'abantu wanka Pacifique wanka Focode azamenye ko azonsanga imbere yiwe. Icyo nari nje kuvuga rero si ikindi. Ndashima cyane rwose kampani ndondeza, nagomba n'ukuri Focode mu turabire ukungene mufata na kampanye yindi y'abafukure. Nyakubahwa Pacifique kuko je ngiye kuza mvuga ati nyakubahwa Pacifique kuko nimba hari umurundi tuba dukwiye kubaha akora ibintu byiza cyane rwose, burya tuze duha icubahiro abantu baba bagikeneye, abantu bakunda Uburundi bakabwigura, turabita n'intare muri intare n'ukuri. Pacifique mushireho kampanye, muzoba mukoze nk'ibi gusa yatanguye nk'ibi na Renode ariko arashigikira n'abandi dukora ngaha bafukura. Nukuri birababaje kubona umuntu ashobora kugira culture yo kuja arasheta abantu b'abarundi, abasheta ku ntwaro zicinyijo zipfukamye mu nda Barundi, hanyuma akaguma abandanya bikora. Numvise umuntu avuga ati tumuhishe ko tubizi, ariko ntituba dukwiye kubahishira abantu, dukwiye kuja muri epoke yindi nshasha. Abo bantu bagira ubwoba, ahubwo n'umuntu wese iperereza ry'i Burundi rizosubira kwegera ngo arikorere azogira ubwoba yuko amenyekana, kandi yuko amenyekanye azomenyekana abarundi bose bakabamenya. Renode ariko aravuga uyo Pwejeri ndamuzi turiko duhangana muri za 2005, hariyo abamuzi ni nk'urwo rubanza n'urubanza rwa kera, kubona Pwejeri ashobora kuza ngaha agatesha umutwe abantu. Haheze imyaka ni ukuvuga 20 umuntu ariko akora vya bindi nyene. Jewe ndabona yuko hariho agahazi, abantu bakora gutyo oya, abantu basheta abandi ntitukababikira ibanga, tuze tubavuga bamenyekane, baje ahabona, bagire kampanye yabo hamwe. Umuntu wese avuga ati nibanyegera iperereza bitagomba ngo nkorane naryo, ndatinya kuzokwisanga muri kampanye nanje abarundi bose bariko baramenya, surtout ko hari ama platform manini ashobora kumenyekana. Nari numva ico kintu ari cyo nosaba, kandi nkabatera intege abarundi bose bahagaze kugira ngo ntihagire umuntu aguma dutera ubwoba. Dukeneye kubohora igihugu cyacu, tukaronka igihugu kirimwo intwaro ibereye. Bazoguma bagira amatentative yo kudufena, ariko natwe duteza guca tugwiza inguvu, kandi kugira ngo twibohore. Murakoze cyane, tugire igihugu. Murakoze cyane Pamela. Pacifique nimwe muri umutumire Alice turiko turafashanya kuremesha kino kiganiro. Munyemereye hariho abanywanyi bane ku murongo basavye ijambo. Imbere ko twishura ngira twubaha iminota ibiri tukayisangira tukagira. Muranyemereye Pacifique tubahe akanya? je nta kibazo ku ruhande rwanje.
murakoze cyane Alice namwe ngira ego turacyari nta kumwe. kibazo hariho Ego na ariko Wilson yari yasavye umunota umwe ngo ashikirize akajambo ka nyuma ngira nawe nyene tuja tumuha uwo munota umwe hanyuma Pacifique nazo kishurira ivyo bibazo byose icarimwe. ego abo twakiriye mwiyumve ntihagire uwundi adusaba ijambo muzaba mutugoye ni uwitwa Asri David Burundi Komanda na Mugisha. Reka mere kuri Asri nimba ari muranyumva, nimba munyumva sinzi ko ari muriko muranyumva kumbure Ngira ngo ko twaba turaha ijambo gukurikira niyaba ukurikira twaragaragaye. yitwa Davidi ariko ndabona yuko abo turiko turaha amajambo ngira bihenze ngira basaba ijambo batagomba kuvuga. Ndabona nk'uyu ari ko adogije urutoki ariko atari karavuga, kumbure ko ngira mu kurindira nibashaka ijambo baragaruka cyangwa bibeshe. Reka duha akanya Pacifique mwishure kuri ibi vya Nyankamugayo Vianney Ndereyimana, Wilson Jiliberi Sharangabo. unkundiye ngira ngo imbere yuko Pacifique yishura tworeka Wilson agashikiriza ico ciyumviro ciwe ca nyuma hanyuma Pacifique aca yishura rimwe muri rusangi tukabana. Ego Wilson niba twumva kugura mikro yawe. Ego urakoze cane umpaye umwanya n'ukuri ndagushimiye Alice. Hanyuma ico nari nibagiye kongera ko nuko abarundi kamere yacu turafise ukuntu tumeze ngo bantirumveko, ugasanga urazi ikintu urazi ukuri ariko bikakugora kukuvuga ugatinya kukuvuga. Rero nibaza ko murabona igihugu cacu imyaka 60 kirose ntayo kwikukira ariko kitavaho kiri kitera gisubira inyuma nk'isabuni kubera ko hariho abarundi silence yacu ituma bari abantu badutoteza, bari abantu bica igihugu babandanya bo baronka izo nguvu. Rero tugiye turamenya bano bantu bakora ibintu nk'ibi nukuri tuze turiga kubavuga. Numvise hari ukuntu nk'uyu muntu atwara Oricom Gabriel Rufyiri abantu bagiye umenga baratinya kuvuga, ariko jewe ndibuka space yigeze kuzamo ndamubaza nti none wewe utwara ishirahamwe rya societe civile uno musi hama ugaca wongera ukaba muri ngo diaspora mu rwego fata shingwa bikorwa rwa diaspora uba mu Burundi uri umurundi, ese mu diaspora no kubera agiye hanze amagasura mu Burundi, mbega ho iyo diaspora ko tuzi ko ari organe yegereye cane umugambi uri ku butegetsi ya CNDD-FDD, gute wisanze uri muri iyo ntuzeya muri iyo staff ya diaspora? Nta nyishu narose, ariko nukuri abantu baza barabona ibintu bagahora, mumenye yuko uhoze ugahishira icyaha ugahishira ikibi ubufashije uriya ariko arakora ikibi kubandanya gikora. Abarundi ne tugire uwo muco wo guhagarara duhagararira igihugu cacu. murakoze cyane Pacifique ntazwe. Igihe twagira ikibazo mu buhinga bw'ivyuma ikigano kigahagarara tutazi impamvu, hari abariko barabaza yari Wilson ari nawe ahejeje gusubira kuronka ijambo ariko yari yabaje n'akabazo kiwe mwakumvise. Hari witwa Nyankamugayo, witwa Vianney, witwa Ndereyimana nawe nyene cyo kimwe Sharangabo, witwa Ngaruko yababajije yitwa ku izina rya Semerera niko yitazira. Hanyuma hariho uyu Ndondeza n'uyu Nyankamugayo. Mugerageze mu minota 5 mubishure kugira ngo dutandukire igice cya nyuma cy'iminota 15 ku cyokorwa cyanke ku nkebuzo muha abariko baratwumviriza canke ababumvirije ku kigwa mwakoze, hanyuma dusoze ikiganiro. Ijambo ni rwanyu. Vyokunda mukama nko mu munota umwe Sharangabo ico yavuze. Sharangabo ariko aravuga sinamwumvise jewe, abandi bose nabumvise kiretse Sharangabo. Kumbure ko kubera ko akiri ku murongo simpave mpindukiza n'ivyo yavuze. Sharangabo ngira mwona bisubiramwo, ndabongeye uwo munota muri ku murongo. Mwugure mikro Pacifique mu mwibutsa akabazo mwabajije. Murakoze cyane. Jewe mwisana nabajije nagize nti ubwa mbere nabanje gushima nyene ibintu nta kibazo, ariko ikibazo nabajije navuze nti haheze igihe kinini tubona abantu benshi bakoreshejwe n'iperereza, abo bantu bakaca bicwa nabo bose bakagenda buri umwe yicwa kandi bahogwa kuba bakoreshejwe.
ati ariko turavye abantu tugasangana abantu bato bato bo barya ba informateur abantu bakoresheje mu kugenda kwica donc abantu bakoze ico gikorwa ariko uyu munsi tukaba turiko turabona ivyo bintu bitera biduga bija hejuru muri ba bandi baba commanditaire bamwe baza barafata izo ngingo zo gutuma abandi kwica mu iperereza ukabona uyu munsi nabo nyene hagati yabo bariko barahindukirana n'abaje eske muri abo bantu aho hejuru nabo barapererezanya bakabaguharana ubwoba ko bashobora kugiranira nabi hagati yabo cyanongera ko akandi kabazo kw'abo bantu mbega abo bantu ko uyu munsi